mu gihe wifuza umukunzi w'ukuri kandi agukunda vya nyavyo n'urukundo rwanyu rukaramba, ite kuri ibi bintu bine tugiye kugarukako muri iyi nkuru. Urukundo rujaho urundi ruri kandi rwita ku rundi. Aka kantu ukaba utarukazi canke ukabaho rukirengagiza, kamenye urukundo rurizana kandi uwufise urukundo aba afise amahoro muri we. Benshi bifuza gukunda kandi bagakundwa, ariko ntabwo hafi ya bose bamenye uko bitwara cangwa uko bohitamwo urwo rukundo bifuza. Burya hari amategeko ndetse n'amabwiriza yuko ushobora kwitwararika mu rukundo rukabona kuguhira. Turabahaye ikaze kuri shene yanyu, shene yacu, abo dusanganywe. Kandi turahaye ikaze bashasha. Ni Femi TV, ukaba utarakora subscribe, uyu niyo mwanya ikore. Benshi muri mwe mukiri bato mwari muzi ko umunsi mwabaye abagabo cyangwa abagore mukaronka abagore cyangwa abagabo muzogira ingo nziza cyane. Yamara mukibagira ko kenshi ari naho hava amagorwa cyane aturuka ku vyemezo vy'urukundo wafashe. Ijambo rigira riti urukundo ni rwiza kandi ndifuza kurubamwo. Ni inzozi za buri mwana, ariko iyo akuze amenya ico gukora. Niba ushaka urukundo rw'ukuri kandi ruramba, ita kuri ibi bintu bine. Ica mbere, menya neza uburyo uganiriza uwo mwubakanye cyangwa mukundana. Ibanga rya mbere ry'urukundo rwiza ni ukuba abarurimwo ari abahinga mu kuganira cyangwa guserura imba mutima zabo kubo bakunda. Abakundana bicara bakaganira, bakamenya uko bakemura amarangamutima yabo. Abo bantu nibo babasha kugira urukundo rwiza. Ica kabiri narakivuze ubushize, ariko ndashaka kugisubiramo. Ni kwizerana. Niba ushaka kugira urukundo rwiza kandi ruramvye, iyumvire cyane ku kintu citwa icizere. Izere uwo mwubakanye cyangwa uwo mukundana, ukomeze umwizere kandi ubimwereke. Ica gatatu ni kumarana igihe. Wewe n'uwo mukundana mukeneye kumarana igihe runaka niba mushaka kugera kure mu rukundo rwanyu. Ni ngombwa ko mumarana igihe kandi mugakundana biciye mu majambo meza mubwirana n'ibikorwa mukoreranira. Amajambo meza yubaka urukundo rudasanzwe kuyabwiwe, kandi bimuha kumva ko akunzwe mu buryo bushimishije. Ica kane arico ca nyuma tugiye kuvugana kuri uno munsi ni kubahana. Kubahana ni ikigwanisho gikomeye kandi cyane. Iyo abakundana bubahana, naho umwasi yoca wo kubatandukanya nta hantu na hamwe yoturuka. Urukundo rwabo goramba kandi rukaramba cyane. Niba wifuza gukundana cyangwa kubana n'uwo muri kumwe akaramata, ubahiriza inama tuguhaye no munsi. Turabashimiye ukuntu mukomeza kubana natwe. Murazi ingene bigenda, namvye inama tubahaye zibafashije. Musangize abandi, abagenzi banyu n'inshuti ubu butumwa. Imana ibahezagire. Tongere guhura muri podcast ikurikira. À très bientôt.